Bface on the floor nako yamaze kushikira muri Classic Vibes muri PJ Classic FM kuri 97.3 kabisa cyo kutuganirira byinshi. Gerekerezo rya kabiri rirageze bizi ko mwari muri irindira ngishika mwagumye mumbaza muti Mbega Bface azuza kutubwira ryari yuko ari tayari. Mbega mwebwe ataje kubabwira ntimwomenya ko ari tayari, ntimwomenya ko ibintu biri serious. Kabisa ni Bface on the floor nako yamaze kushikira muri Classic Vibes. Kanangurenda mwira mukirize rap yuda rap Goliath Gute B yeah man neze neza safsana ziko uri mu barinzi bamaze kubana na kenshi na president ni iteka rikomeye nagateka gakomeye iteka rikomeye yes sir umeze neza ariko sabra karibu cyane muri Classic Vibes. asante awanzo wabasize bameze gute? twe turakomeye bro anga abantu mufise ingendesho ngo ntimworohewe bo hariho rimwe na rimwe ubwo muri Gute yaje bigace bigorana tubabarire ariko Gute yaje nimbi canke ninziza nimbi nyene yufise yugiye bivana niyugiye anga abantu badafise imiduga kwa cyane bitwengeresha abo ko bayironse bo umwe wese nibyo ageze ko tunyene no kubishima kwira ibintu byose ni ku mwanya wavyo yego kabisa nako bimeze. Ubona yuko abantu benshi bari barindiranye igishika kumva Bface on the floor. Ubona yuko kuva usohoye indirimbo umufana ko tari bwakore media tour. Nari maze amezi menshi ntaza mu biganiro kabisa heruka kera nga kandi mwebwe musigaye mutakora ibiganiro kenshi bo bivana n'ikikuzanye none ubashaka kuza kuganira ushaka tuganira ibiki erega n'ubundi muganira mugifise ibyo muganira mugenda kuganirira ku ma Facebook mupostingana ariko iyo dupostinze mukwiye kubitorana cyatugira inkuru ibyo ntibikwiye. Yes Bface aramusaba kunzi bawe bariko baragukireka muri Classic Vibes. Ndabaramukije aho baherereye hose kabisa bubaho cyane ngo bafana banje bafana ba Classic Vibes bafana b'abaririmbyi b'Abarundi bubaho sana. Tutangurire kubo mu Kamenge abo mu Kamenge Kinama Mutakura Gatunguru Cibitoki karibu cyane itariki 2 ku munsi wa gatanu kuri Gera Plaza. Yeah man mwavyumvise rero abantu bose muri ko muradukurikirana kuri PJ Classic FM uvuga yuko muri aka kanya tuje kukubwira programa nimwe gusa nta bintu by'ama content tuje kubabwira ariko tuje kubabwira programa dufise ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatanu 2025 kubona yuko mu Kamenge azoba ari fire cyane. Bface on the floor abantu benshi babonye show ufise ikintu cya mbere bagiriye ko amakenga ni ku bantu bateguye show bavuga bati Mbega Nigera Plaza yateguye show canke ni team ya Bface kuko izina twabonyemo hariya hejuru yazina bandika ngo present ahantu ryabateye amakenga mbere yuko twinjira muri show hagati handitse kwijyahe handitse kwijyahe kanda rimuhe hariya abantu bose bo kuri Facebook turibereke bose ntiteye amakenga ko mutere gusa ntibari babimenyereye kuri bona nyakanda ariko nawe urarizi reka wowe waribajije utaribonye waribajije utarirabye boni handitse ko the Faces Music. Faces Music yes iyo ni company yanje company nshasha imaze igihe kinini niyo yari isanzwe itegura isanzwe hari nta biteramo ntegura je umaze kubona bingahe iki kize kabiri ni ya mbere yari yanditse ko gutyo warateguye na lance ni lancement officiel ya Nosara igeze niyo ndiko ndavuga nyene tuvuga ko ari show ndiko ndavuga nyene tuje kuri nyene the Faces Music ni company ikora gute mbega
isanzwe iri muri ibinyene by'umuziki gusa canke hariho n'ibindi bintu mu isanzwe ikora muziki ni nkuko yohinduka ikaba na label canke ikaba na nyene ijanye n'ivy'imiziki urumva ko ari izina ryanje ririmo tu yes ishizemo uti ni nkuko yohinduka ikaba rebo yego biri mu migambi naho bitoba urumva mugafana imigambi urashaka kuba uyifise ariko nibigenda uko nyene ariko kugira bon ubu urabyifuza ko bibaho ndavyifuza kubera ko intumbero yanje niyo gusapotinga imana kandi nama nabikoze hama hakenewe iki kugira iyo rebo ibeho hakenewe umwanya no kubishyira mu ngiro umwanya hakenewe umwanya kabisa yes mwabyumvise rero reka ndababwira yuko ni programa twaje ko yo kuvugana kuri show ya Bface The Faces Music presents Bface umufana concert ubona ko ni show izobera hariya muri Gera Plaza ariko turafise ko Bface turafise ko DJ Fernando turafise ko Harijo turafise Monia Fred turafise Vania Ice with Gera Plaza Band. Hariho n'undi muntu yambagije ati mbega ko tuzi yuko Harijo asanzwe ari muri Gera Plaza Band ariko tukaba tubona yagarutse ino hejuru ako kano kishura Bface cyangwa tuzokabaza muri Gera Plaza mwo kabaza jewe canke mukakabaza Gera Plaza bose bo kwishura kubera ko ni umu artiste afise indirimbo abanyagihugu bakunda nibaza ko kuja kuri affiche biri normal nta bindi biba bikenewe gusigura birenze indirimbo yakoze amateka afise mu gihugu azobaje nka Harijo artiste nkuko twaje none se baririmvye twese hari umumekanisha arimo hari ni Bface yamurondeye canke nuko nyene esho izobibereye hajya nibaza yuko vyiza boza baje kuraba baririmbye batamenye ngo ni naka yabazanye essentiel nuko baririmbira simaka ngo bamenye ngo ni naka yamuzanye canke je namuzanye essentiel nuko ari kuri affiche yes Bface idea yo gukora iyi show umufana concert yaje gute nkuko nyene nakoze umufana challenges urabona ko yakoze abantu bararenga nka 25 nibaza ko abikurikiranye nabikurikiranye rero kujya nagize ico ciyumviro niko nagize n'iciyumviro cyo kugira na concert yayo hama nditura aba artiste batandukanye baraza kumushigikira hama ni nkuko wobona n'ikindi kintu nkoze kuri iyo nyene mufana nkabazanira nka remix par exemple urumva ko ivyumviro bibandanya kutigene remix turayiteze na wa undi yayitsindira uwayitsindiye mu ntimwamubonye none twaramubonye uwayitsindiye rero yiteze iyindi collabo apana remix kubera ko deja imbere yuko ndayiposta navuze nti uzotsinda azogira amahirwe yo kuririmbana nanje kandi indirimbo ni jenzo iriha muri studio ico ntemeye gusa ni video nta kindi bana byo nashobora turacyari kuri umufana concert ubona yuko izobera muri Gera Plaza yes la fois passée wakoreye kuri ku mutwenzi uno munsi ukoreye muri Gera Plaza ni même famille ni même famille kuko aba boss baravukana yes abantu bumve ko igituma ibereye muri Gera Plaza ni kubera ikibanza ni nkuko no kwimvira arena nkuko no kwimvira n'ahandi henshi yes ikintu cya mbere cyatumye mu mutwe haza Gera Plaza ni giki ni kubera ko niho Bface afise abafana benshi muri Noro canke kuko ni zibiri zibereye muri Noro niho Bface afise abantu benshi cyane je nibaza yuko uvuze ngo ni hafise abafana benshi aho hoba harimo kwihenda kuko aho nja hose mpora mbona ndabafise kandi baranshigikira ndabibashimira ubu nuraba amaposti yanje kuri Instagram, TikTok, Facebook zose izi Gitega ko wabonye abanyagihugu bari basaze warabibonye izo na posti nze hirya nazibonye ndanabashimira none bajya nabo nabo mu Kamenge igihugu cose ni kuvuga hariya ahubwo yari show ya Bface yateguye ntabwo ari mpaka kubera ko nubwo atabari gwanje essentiel nuko ndahaseruka ukabona urukundo banyereka kubera batabishatse canke ivyo ubaha bitabanezereza ubwo rukundo nago bakwereka sibyo simpaka ngo ndayitegure hama ikindi naco ikibanza kugira ugikoreremo nuko
nuko baba bakorohereje abo mukorana ako niko nari nkeneye nuko abo mukorana mu vyumva kumwe vuga uti muri Gera Plaza barorohereza abanyamuziki cyane sintegerezwa kwishura uko wavuze je nishura uko ndavyumva ni kibanza ciza kandi kizamo abantu benshi hama kandi bari bien organisé bakora ibintu vyiza rero nico gituma n'amakoncert yose habera vraiment bari bien organisé genda neza sécurité kibanza kiri VIP en tout cas vyose ni sawa nico gituma rero urumva utokwirgura baza n'ibindi vyinshi ni kubera ko bakira abantu fresh bakira ba artiste neza barazi n'agaciro kabo rero ndi mwarimu ndiko mbaza ivyonze tuse yubaho ndazi ko bari kwimbaza nyine nk'ubizi bo hariho benshi bataba babizi yes nuko bimeze rero ubona yuko ni muri Gera Plaza ariko uzonategura n'ikindi kizobere hariya za Nord za Kanyosha cyane cyane ndifuza mu Kanyosha ndafise public nini kandi y'Amerika kwiransa bakuririmbayo okay jewe ndavyifuza igihe kimwe kabisa nuko biba bimeze rero uti rero show iteguwe gute ubwira abantu rero ukuntu show nyezina izoba bimeze kuri uyu munsi wa gatandatu babwira uti nimba hari icyahindutse kuri ya fiche tubona babwira ati bimeze uko jewe nzoza meze uko gushika ubu nyene nta kirahinduka show ni vendredi tariki 2 kuri afishe barayibonye hariko Fernando hariko Monia hariko Jona Vanilla Ice hamwe na jewe rero kwinjira ni 15000 bibaza ko vraiment ugerageje kubiraba ingene hameze ibibanza vyose vraiment biri twofata ko ari nka VIP kuko nta regular ihari hose ni VIP muri Gera hose ni VIP yes sir kabisa mwavyumvise kwinjira ni 15000 ariko nyene wibereye hariya muri VIP ariko share hano ushobora kwicara nyine ukabona yuko nta muntu akuca hejuru niho haha muri 30 bon uko biri kose nta uguca hejuru nakuye kose kiri sawa naho bo guca hejuru nta ubazi kora kugora DJ Fernando Monia Frere Vanilla Ice harijo na timu yose na band yose yo muri Gera Plaza harimo ba Bendrick hariho mwo Baridia hagera muri ivyo kaze cyane yarabihagaritse rage nabyo yohe kubera iki DJ Fernando kubera ko ari umuririmbyi none nakubwira umukonvoyeri ubona mwaje akaba ari ngaha mu Burundi ni benshi none batezwa kujamo bose kubera iki none we yagiyemo abandi baje abakunzi badarira mu mubindi kubera iki we yagiyemo abandi ntibajemo icyo ni kubera ko umwanya utabishoboye kuvyorosha ngo bajemo bose yes bamwe bati ni kubera mu musanzu mufitaniye n'indirimbo suyo gusa ijya mwaririmbanye fizo ko twaririmbanye arimo si hari ari mu Burundi voilà taboje ko twaririmbanye arimo bon peut-être nawe nyine ngira yareka mfise benshi usanga waramurondeye mfise benshi twaririmbanye ariko batarimo ivyo ntubira ariko hari abamaze igihe bidoga cyane abaririmbyi bagenzi banyu bavuga bati kenshi hari abaririmbyi benshi dukorana amakorab ariko iyo yageze ko tubarondera mu mashow kasanga bariko baratugora cyane basoko byo biva ko barondera mu mashow uzomfashe kuri show to performing aneka karirimbo twaririmba ni bangahe bategura amashow kangahe abaririmbyi hari abaririmbyi bategura amashow nk'abandi barahari wampaye nka example kandi ivyo byo kwidogera mu ntamatama n'ivyo vyishuka bihora biba ikintu kibaye kivuge kubera ko bavuga ngo ibuye riserutse ntibarishisha ariko Bface nawe uhora uzitegura urabizi show iyigize kabiri abaririmbyi ho urondera mwarakoranye bakakugora bakabwira ati happy na time dufise no uwo ndondeye wese hama ntaba ari disponible birumvikana Mbega tani twakoranye ku rukuta naramurondeye muri ico gihe ntiyari disponible none atari disponible umva ivyo mwo bipfa kubera ko umwanya ntiwahuye Melanin niko kuko ntiyabaye disponible hariho n'abandi ntashoboye kuvuga kandi abo bose twararirimba none ucubaje imihari ngo niko bataje ni kubera ko ariko hariho n'abandi ngo basaba amananizo ugasanga gusabye nk'amafaranga menshi ni atari uko atamwanya afise ngo gusabye amafaranga menshi sinibaza bro kenshi urumva hariho igihe peut-être usanga nyene wowe wagiye nka business urumva wagiye nka business wagiye nka service ukayisaba nka service umuntu nawe ari muri business wenzi wengira no mubo batinya wowe urimwo kubera tinya ko nabaririmba
bande abo nohamagara abo uhamagara abakanga oya naje simvi kanye nari umuririmbyi usanga atinyitse simvi ibyo ndirimbye nibaza ko ibyo ndinze ndirimba nuko barapere barabatinya oya sico bisigura DJ Fernando bamwe bati wanabivuze ati Melanin boy naramurondeye ni aha abantu benshi barabavuga bati twitega performance y'indirimbo motivation ariko naho nyene twitege yuko nayo tuzoyibona mu performing bishobotse Bface tabura indirimbo ya Melanin nkuko rega nabo nyene byashobotse biboneke unasanga babaye disponible bakagira surprise byose bibaho n'abantu banje bosquare abantu bitega ama surprise cyane gose wow kabisa hariya kuri Ruzonsaza turi kumwe na Moni ya Frazo bari vibe ya Kajembegete hariya kwa Harijo hariyo niyo twakoze na Vani yasitwa narahezage yes yarasohora ego sha yarasohora ariko vraiment ndayibutse ariko abanyagihugu barayikunda cyane barayikunda yes ego ndayibutse kabisa aha wontu tuzobana na performance ni Harijo ariko nawe nyine muzogerageza mu create akantu Harijo n'umuntu wanje twabanye muri famille muri lebo kuva kera tukajana i Dar es Salaam tukajana mu ndege imwe tukajana muri Wasafi touch sound shani henshi vraiment urumva tuzinanye muri byinshi twabanye hiyagiye kuba mutakoranye indirimbo hiyagiye cyo muri Wasafi cyagihe mukorana amashona na Darasari ya za one people Noza Rebecca indirimbo twashoboye gukora turi kumwe na Darasa na Harijo ntiyasohotse byari ibintu bikaze cyane kiriya gihe ubona ko Bface na Harijo kiriya gihe bari bakaze kabisa hariya kwa muri Rebecca byari ibintu bikomeye cyane no turakaze ntubishire muri past ariko yego murakaze mugabo ko turabona Harijo abantu benshi bamwidogera bati twakubuze muri Kenya kimwe gusa umuntu wese abafise ama responsabilité yiwe arafise ibyaba yarakurikiranye kenshi umuntu arabe bisumba ibindi nimba yabonye ko peut-être gusora imiziki ku mwanya nkuko abandi babikora atari byo bikenewe biravana bimwinjiriza arashaka kuja mu bindi urazi ko ari umu designer nibi niwe yabikoze urazi ko ari mu muziki wa live neza urumva karaoke zose ama mariage bose aguma yinjiza amahera simaka ngo asora imiziki uko babishaka mugabo nyene quand même ntanatunyoteze kuko afise abafana benshi bakunda ingena ndirimba ntatunyoteze kabisa ndakeneye abantu bagera kuri batatu bari muri Nord hariya mu Kamenge mu telefone mutubwire muti mwamaze kugura ama ticket ziri dispo nibaza ko ziri dispo kuri affiche nibaza ko hariko nimero ushaka kumenya kuri affiche hariko nimero kabisa baje kuri Instagram yanje canke kuri Facebook baraza kuyibona Ayasha yaraduhenze Lydia hariya nta kanimero yadushiriyeko nakariko cyamugende abantu babiri canke batatu ba telefone uri muri Nord tubwira uti jewe ngiye kurigera Plaza ngure tike Sagema Allo oui ni sa homeboy yego meze neza ndashim waguze tike homeboy canke uzobura mu bodyguard hewe diri zose zo bodyguard hajya barabaziguha urimo Imana nashobora kubikora nkabamwo ega nayigusabiye kwa Bface uno bodyguard homeboy reka jenge ndayimuhaye vraiment wumvise akazare kaguhaye Bface ndofuro ko homeboy ko bodyguard Ewana mbaye ndashima aho rero ndaryohewe sana kuko bituma nta n'izindi gahunda fata z'uwo munsi wowe ni witegure tuzobe turi kumwe nta kibazo kandi we ntuzoguma ku muryango we tuzogumana gusa wumvise ni wowe uzocunga Bface wangu ndi nawe warusanzwe asante sana reka mbe ndakorora teni ama ikibazo Bface ibinyamakuru byinshi ndetse n'abamenyesha makuru benshi hari ukuntu bariko baragufasha kumenyekanisha iki giteramo ego mbega biriko bigenda gute ubwira umumenyesha makuru ndavuga cyane cyane abo bakora mu biganiro by'umuziki baje kuraba uko giteramo cyagenda ubwira abatoki bitumenyeshe bukeye mbega biriko bigenda gute kubwira bageze ku muryango ntibazosubire inyuma kuko nyamba ntihenze kurigera Plaza akenshi usanga abantu bemewe kwinjira
ni ibinyamakuru bibiri hariho kimwe ni na PJ Classic niyo uba uri ku muryango bakubwira yuko ati uwo ngaha kwinjira cyangwa muri PJ Classic araza kwinjira. Mbega ayandi maradiyo nayo bipanze gute kugira hose ku maradiyo tuzokuba ingene show yagenze? Kubera je abana mu bantu nkunda amenyesha amakuru barimo. Murakoze. Je nibaza ko iki kibazo atari je no cishura ariko abo nibaza ko biramutse bigenze uko twebwe tubitegura umuntu wese tuza agaciro kiwe araronka invitation kabisa. Yes, ndabivugiye hano byo hava bingaruka ko kandi ntari ku muryango hame bizo kuba nkasanga biranteranira ariko ku mujournaliste abafise iki ariko abajournaliste barafise amabaje barafise ibimugenga hariho n'abatafise amabaje ariko abatafise mugabo bafise kabasanzwe azwi ibikorwa byabo birazwi ko sanzwe azwi ko ari umujournaliste bien sûr. Yes, nuko barimeze undi ngwi. Allo. Oui, ni sawa. Sawa, Bface mbazo. Yeah man. Yes. Kama kawa. Hama nashaka nime yawushima kuri nyene ya WhatsApp hama turakurindira nyigishika kuri Gera Plus. Witwa gute? Karibu. Witwa nde? Nitwa Mugisha ino muri Bubanza ku muzindano w'Inyarunazi. Asante sana brother. Sasa manime yiwe ya WhatsApp kuri nyene yiwanje. Sasa. Sawa barayiguha. Asante sana. B. Hano ni benshi kuri Facebook bo barenga igihumbi bariko baradukurikirana live. Allo? Twashimire. Allo? Oui. Bface. Wagwan. Umuntu yitwa Nestori, umuntu w'Imatongo. Uri mu Matongo? Nestori Matongo, umuntu wicaranye ku ntebe y'ishuri. Urakomeye ga Nestori. Urakomeye cyane. Sawa. Amakuru y'imyaka. Je ndashimira Imana kabisa. Iyo show yawe ndumvira kate kabisa. Ego nta kibazo kabisa. Gitaramo cyakidobera akimyaka myinshi nakubona nakeneye kukubona. Karibu cyane kuri Gera Plaza. Ni Mukamenge uri Mukamenge umuntu wose umubaje uti nyereka kuri Gera Plaza bazoca bahakwereka. Ni kuri uyu wa gatanu, ni kwa gatanu? Wa gatanu? Kuri uyu wa gatanu hirya yejo. Cyangate. Ni saa y'icumi n'imwe wozoba hashitse. Sawa. Kumera. Kabisa. B. Akajambo kamwe novuga yuko twohereza ko tubwire mu masegonda make y'programa y'ujya muntu yatsindiye umufana concert umufana challenge nuko nomubwira ni felicitation kubera yavuye muri benshi hama icyo nemeye nuko nzomuha collabo nivyo navuze iyo collabo rero nuko ipangira umwanya tuwuhurije ko jewe ntiturabonana n'ujya mupeti ntimurabonana na nimero yiwe ngira sinzi ngo sagute mugabo numvise ibikorwa byo bimeze neza umvise ya fro ararenze kabisa rero jewe navuze ni uyu nzomushigikira kuvyo nemeye kabisa. Yes, ariko wavuze ngo aka video ni karimo na karimo kubera n'izanje zirangora hakosha B mukubana yarutumira abantu hariya Mukamenge babwira kantu uti hari ama surprise gerageza ubabwira uti uzosiba ntazombatse. Sindinda gusubira mu ivyo nyene gusa no kubemvita bazoze umufana wanje narinze ndirimbira namukorera indirimbo nkamushimira nibaza yuko namuririmbiye muri telefone no muri radio ariko ubu nzo ndiko ndamuririmbira live rero nimba zo yahageze nizera yuko azogenda ryohewe rero ngende ndabatumiye abantu bose babwire bagenzi babo kugira tuzohahurire ndabaririmbire rero bya vrai ndabashimire turi kumwe kubera ko urumva ko nabashimiye tutari kumwe nk'ibo ntangaje muri studio hari ubundi yari bwabikore voilà muri no mwanya rero ku mufana wanje wese vraiment basubiyemo ntiyubahwe aherereye ndamuramukije nunanye ebana sana ndabakunda sana yes gahunda yo kuri iyi vendredi ni imwe yonyene ni muri Gera Plaza no kubwira yuko saa 12 twese tuzoba turi haji ubona ko jenzoheza ikiganiro nca nigira muri Gera Plaza kigabona yuko azoba show imeze neza hano hari DJ Fernando hano hari Moni ya Frere
hano hari Vania Ice aba bose n'aba hitmaker ubona yuko indirimbo zabo zose zifise vibe, indirimbo zabo zose zimeze bien. Hano hari Harijo nawe nyene ubona yuko ziyuko hazoba hari kandabireka ama surprise ni menshi ubona yuko zoshobora no kubona abandi baririmbye batandukanye nkuko Bface on the floor yabivuze. B was a good time brother korana naho. Thank you. Cyari neza cyane gose. Cyari bitobye. Yeah man. Yes, reka ndababwire ni big up sana rero ubona yuko yari classic vibes, ubona yuko hari abasore bo muri Sport Zone bariko barante